baramirana cyane. Iyo abantu bari mu rukundo bica bimera nk'amavuta yasutswe ku mutwe w'umuherezi. Natwe bivuga ngo turabana n'iki? Turabana n'abaherezi. Dukwiye kubana n'abapagani. Abapagani babana bakibana, ariko twebwe tubane nyakubana. N'uyu murongo n'ijambo muhagarare gushima Imana. Nabyo gushima Imana twiyagize Imana n'uyu mwaka siko bigore mu byavuze mwese n'uwo byase turamusindagiza ntacyo. Reka nsabe umwungere wa mbere w'ishengero rya Rusagara ashike hano asengera ishengero ry'Imana, ashimira Imana yongere aragize ishengero ry'Imana uyu mwaka wose. Usenge ndemishuri tunamye imbere yawe ko twatoneshejwe watwegeranije udukuye hirya no hino utuzana mu ngoro yawe utugaburiye. None rero turashimye ingano twiyumvira ko n'uyu mwaka nawo nyene turasavye abone utwiyumvire ko utugaburire vyaza kurya vy'ihemu kugira ngo natwe tuze tubashe gukora tukunezereza, kandi ivyo bikorwa ivyo vyandikwe imbere y'amazina yacu uyu mwaka wose uzuhere twuzuye kweguyera turiko turagushima. Haleluya! Yesu n'umushima ingene wiyumvira kw'ishengero ngo tubakoze n'uhabwa icubahiro. None rero turaciye bugufi uyu mugoroba nawo utwihishurire twebwe dukeneye kumva kuri buri twebwe, natwe tube muri wewe kugira ngo ubwoba n'ibizingiro n'amaganya bwegera nawe abihagarike kuko ari ico gikorwa ciwe. Uyihungure umwe wese muri aba bakoranira aha ari ishengero ari abakozi umwe kumwegeranye agushinze gushima. Turabigushimiye kandi niko dusavye umuryango n'umwami wacu Yesu Kristo tugusavyemo. Nuko muvyagiye mumvirize indirimbo zibiri Mariya korale ya Imana.